Hello guys, my people, my brother, ndagusuje kandi ngwaye ikaze kuri Olivier Fernandez. Ndagushimiye wowe wihebeye imyidagaduro muri rusange. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Ibi biratumotiva kandi bikadutera gukora cyane. Rizamire reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu artist numwe mu bahanzi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yavutse mu mwaka w'1992, afite imyaka 29 y'amavuko. Yitwa Itahiwacu Brice. Mu minsi ishize uyu muhanzi w'umunyarwanda ukomeje gukora ibitangaza cyane mu gihugu cy'u Rwanda haje gusohoka inkuru ivuga yuko agiye gukora indirimbo na Koffi Olomide, ndetse Koffi Olomide arabyiyemerera ubwe na Bruce Melody inkuru arayitangaza. Ariko bimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda biza gukora inkuru bivuga yuko iyi ndirimbo idahari, ko Koffi Olomide yagiye indirimbo itarakorwa. Ariko mu minsi ishize Itahiwacu Brice muri interview yakoranye na Irene Murindahabi yavuze yuko indirimbo ihari kandi yakozwe, kandi akaba ati Koffi Olomide bazakorana gusa kuko na Harmonize yaje kubamuhamagara akamusaba ko hari ibikorwa bakorana. Nugutegereza tukareba ese iyi ndirimbo ya Koffi Olomide wamamaye cyane mu njyana ya rumba ese azakorana indirimbo na Itahiwacu Brice, dore ko Bruce Melody yatangaje yuko kuri Noheli hazasohoka indirimbo. Abenshi bakabibaza se iyi ndirimbo izasohoka kuri Noheli ni Bruce Melody featuring Harmonize, ni Bruce Melody featuring Koffi Olomide? Nugutegereza tukareba. Rizami reka amakuru yacu tuyakomereze ku mugabane w'Uburayi. Yitwa Sergio Kun Aguero yakiniye amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi nka Atletico Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Juventus ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Sergio Kun Aguero yakiniye ikipe ya Atletico Madrid imikino 220, ayitsindira ibitego 100. Yakiniye Manchester City imikino 390, ayitsindira ibitego 260. Yakiniye FC Barcelona imikino 5 arimo akaganya, ayitsindira igitego kimwe. Ikipe yatangiriyemo ya Juventus yatsindiye ibitego 38 mu mikino 38. Sergio Kun Aguero amafaranga menshi yaguzwe mu buzima bwe ni miliyoni 80. Sergio Kun Aguero yakiniye ikipe y'igihugu ya Argentine imikino 101, ayitsindira ibitego 41. Sergio Kun Aguero muri kariyeri y'umupira w'amaguru yakiniye imikino 786, atsinda ibitego 426, atanga assist 118. Sergio Kun Aguero akaba yamaze gusezera umupira w'amaguru bidasubirwaho, akaba atazongera gukinira ikipe ya FC Barcelona, akaba atazongera no gukinira ikipe y'igihugu ya Argentine. Sergio Kun Aguero ntituzakwibagirwa muri ruhago. Reka amakuru yacu tuyatangiriye muri Primus National League Rwanda. Baraza kugaruka muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi ikipe ya Bugesera FC iraza kwakira Etoile de l'Est ku isaha y'isa 9. Gasogi United yakire Gorilla. Rutsiro FC ikina na Espoir. Mu gihe mu gihugu cya Espagne La Liga Santander Celta Vigo iraza kwakira Espanyol. Muri German Bundesliga kuri uyu munsi Bayern Munich ku isaha y'isa 3 iraza kwakira Wolfsburg. Mu gihe nanone ku munsi w'ejo Primus National League Rwanda bazagaruka. AS Kigali yakire Rayon Sport ku isaha y'isa 9. Marine Gisenyi yakire APR FC. Mukura Victory Sport ku isaha y'isa 9 izakira Kiyovu Sport. Siyo mikino gusa izaba kuko no muri English Premier League bazagaruka, aho umukino wari kuzahuza Manchester United na ikipe ya Brighton and Hove Albion wamaze gusubikwa kubera ikibazo cya coronavirus. Aston Villa na Burnley umukino uzaba ku isaha y'isa 11. Southampton na Brentford umukino waje gusubikwa. Watford na Crystal Palace wasubitswe. West Ham United na Norwich umukino waje gusubikwa. Leeds United na ikipe ya Arsenal uyu mukino uzaba ku isaha y'isa 9:30. Mu gihe imikino yose yasubitswe ni ukubera ikibazo cya coronavirus. Reka dukomereze muri Espagne La Liga Santander. Ku munsi w'ejo Rayo Vallecano izakira Deportivo Alaves, Real Sociedad yakire Villarreal, FC Barcelona Nou Camp Nou yakire Elche. Sevilla ku isaha y'isa 1 izakira Atletico Madrid, mu gihe Barcelona izakina saa 9:30. German Bundesliga ku munsi w'ejo kuwa gatandatu Hoffenheim izakira Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt yakire Mainz 05, Leipzig na Union Berlin. Ekipe ya Bonf izakira Union Berlin, Hector yakire Borussia Dortmund, mu gihe ekipe ya Leipzig nayo izaba yamanutse. Reka dukomereze muri Italia Serie A. Atalanta izakira AS Roma ni ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Bologna izakira Juventus, Cagliari izakira Udinese ni tariki 12. Ni tariki 18 z'ukwa 12 2021.
Reka amakuru yacu tuyakomereze ku munsi wo ku cyumweru muri Primus National League Rwanda. Ekipe ya Gicumbi FC ku isaha y'isa 9 zuzuye izakira Musanze. Police yakira ekipe ya Etincelle. Muri Premier League Everton izakira Leicester City, Wolverhampton yakira Chelsea, Newcastle United yakira Manchester City, Tottenham Hotspur yakira Liverpool. Mu gihe umukino ari kuzahuza Everton na Leicester, uyu mukino nayo waje kubusubikwa kubera ikibazo cya coronavirus. Biri kunogwanogwa yuko shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza ishobora guhagarikwa mu gihe hakomeza kugaragaramo ikibazo cy'amakipe ari gusubika imikino gutya. Muri La Liga Santander ku munsi wo ku cyumweru tariki 19, ikipe ya Granada izakira Mallorca, Atletico Bilbao yakire Real Betis, Getafe yakire Osasuna, Real Madrid yakire Cadiz. Mu gihe muri German Bundesliga Freiburg izakira Bayern Leverkusen, FC Cologne yakire Stuttgart. Akaba ariyo mikino izaba muri German Bundesliga ku munsi wo ku cyumweru. Muri Coppa Italia shampiyona y'igihugu cy'Ubutaliyani ku cyumweru ku isaha isa 7:30 Fiorentina izakira Sassuolo, Spezia saa 10 yakire Empoli. Mu gihe ku isaha isa 1 Sampdoria izakira Venezia, mu gihe Torino izakira Hellas Verona. Ku isaha isa 3:45 ikipe ya AS Milan ya Zlatan Ibrahimovic na Olivier Giroud izakira Napoli ya Kalidou Koulibaly. Akaba ariyo mikino izaba. Mu gihe ku munsi wo kuwa mbere tariki 20 ku isaha y'isa 4 zuzuye ekipe ya Levante muri La Liga Santander izakira ekipe ya Valencia. Muri iki cyumweru gishize hari imikino yagiye bikomeye cyane, mu gihe umukino uri kuzahuza Tottenham na Leicester City waje gusubikwa kubera ikibazo cya coronavirus yaje nshyashya yitwa Omicron. Ikipe ya Chelsea izakina yanganyije na Everton igitego kuri kimwe. Brighton and Hove Albion itsindwa na Wolverhampton Wanderers igitego kimwe ku busa. Umukino wahuje Burnley na Watford waje gusubikwa. Crystal Palace na Southampton binganya 2-2. Arsenal the Gunners itsinda West Ham United ibitego 2 ku busa. Rutsiro ku munsi wo kuwa kabiri yatsinze yanganyije n'ikipe ya Mukura igitego kimwe kuri kimwe. Manchester United na Brentford umukino urasubikwa. Norwich City na Aston Villa ya Steven Gerrard iza gutsinda Norwich ibitego 2 ku busa. Manchester City itsinda Leeds United ibitego 7 ku busa. Mu gihugu cy'Ubudage German Bundesliga Stuttgart yatsinzwe na Bayern 5 ku busa. Mainz 0-5 itsindwa na Hegg itsinda Hegg ibitego 4 ku busa. Mu gihe Union Berlin ubaka kanya kuri calendar ya English Premier League amakipe mwe yarazamutse andi aramanuka. Top 7 ku mwanya wa mbere hari Manchester City n'amanota 41 mu mikino 17 zigamye ibitego 31. Liverpool ku mwanya wa kabiri n'amanota 40 mu mikino 17 zigamye ibitego 35. Ku mwanya wa gatatu hari Chelsea n'amanota 37 mu mikino 17 zigamye ibitego 27. Ku mwanya wa kane hari Arsenal the Gunners mu mikino 17 ifite amanota 29 zigamye igitego kimwe. Ku mwanya wa gatanu hari West Ham United mu mikino 17 ifite amanota 28 zigamye igitego 7. Ku mwanya wa gatandatu hari Manchester United mu mikino 16 ifite amanota 27 zigamye ibitego 2. Ku mwanya wa karindwi hari Tottenham Hotspur mu mikino 14 ifite amanota 25 n'umwenda w'igitego kimwe. Les amis, ndagushimiye wowe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe. Ndagushishikariza kwirinda icyorezo cya coronavirus, gukaraba amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe hand sanitizer. Ntabarenge wandura cyangwa ngo nanduza abandi. Kwirinda biruta kwivuza, kandi ukikingiza urukingo rwa COVID, urwa mbere ndetse n'urwa kabiri, kugira ngo tubashe gukurikirana aya makuru turi bazima dufite ubuzima buzira umuze. Les amis, wakoze gukurikirana aya makuru, kanda subscribe kugira ubashe kubona sport update, imyidagaduro iri update. See you, turabakunda muri inshuti z'akadasohoka.